Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yesu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yesu Kristu nitugire Kristu. Hanyuma tugiye kuzirikana ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'Amazaburi. Mu gitabo cy'Amazaburi tugeze ku Izaburi ya 89. Tuzirikana guhera ku karongo ka mbere tugeze ku karongo ka 15. Ariko nimwumva ijwi ritameze neza mukomeze mu byihanganire kubera ndagwaye inkorora ibicurane. Ubwo rero niyo mpamvu mu iminsi mubona hari igihe usanga uyu munsi ntatanze ijambo ry'Imana, ejo nkarikora canke se ibintu nk'ibyo. Ego ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo uguhaya ubudahemuka bw'Imana. Ni inyigisho y'umuzerahi Etani. Ubuntu bw'Umukama nzoburirimba na ntaryo, uko imbyaro zizogenda zirakurikirana nzomenyesha n'umunwa wanje ubudahemuka bwawe. Nkako navuze nti ubuntu buzotsimbatara na ntaryo ubudahemuka bwawe bushingiye mu ijuru. Nagiriraniye isezerano n'uwo nitoreye, narahiye Dawudi umusavyi wanje nti nzoshigikira urubyaro rwawe imyaka yose, nsimbataze intebe yawe y'ubwami uko imbyaro zizogenda zirakurikirana. Ijuru rirahaya ibitangaza byawe Mukama, rigahaya kandi ubudahemuka bwawe mu ikoraniro ry'aberanda. Nkako mubari mu ijuru ninde yo kwigereranya n'Umukama? Mu Mana ni iyihe imeze nk'Umukama? Imana iratinyitse mu ikoraniro rikuru ry'aberanda, iteye ubwoba mu bayegereye bose. Mukama Mana nyen'ingabo, ninde afise ububasha nkawe ga Mukama? Wikwije ubudahemuka bwawe. Ni wewe ucubya akaguma k'ikiyaga, iyo imikuba yaco isebuye ni wewe wicuresha. Warasyokoye igihume Rahabu gisigara ari ikiziga. Ushwiragiza abasi bawe ukoresheje ukuboko kwawe gukomeye. Ijuru ni iryawe kandi n'isi ni gwawe. Isi nibiyuzuye ni wewe wabishizeho, ni wewe wabishinze. Uburaruko n'ubumanuko ni wewe wabiremye. Tabori na Herimoni bitera impundu izina ryawe. Ufise ukuboko kuzuye ububasha, ikiganza cawe cyuzuye ubukomezi, ukuryo kwawe kurabanguye. Ubutungane n'ingingo nibyo shingiro ry'intebe yawe y'ubwami. Ubuntu n'ukuri bigendera imbere yawe. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, iyi ni Zaburi ya 89 niyo tugezeko, twahereye ku karongo ka mbere. Iyi Zaburi ifise uburongo 53. Ubwo rero uyu munsi tuzirikana uburongo 15, hanyuma tukazoza turabandanya. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo uguhaya ubudahemuka bw'Imana. Uguhaya ubudahemuka bw'Imana. Uwuzi Imana ahayagiza ubwiza bw'Imana, ubudahemuka bw'Imana. Ni inyigisho y'umuzerahi Etani. Iyi nyigisho tuyigishwa n'umuzerahi yitwa Etani. Kabiri haravuga ngo ubuntu bw'Umukama nzoburirimba na ntaryo,
wewe Etani aravuga ati ubuntu bw'umukama azoburirimbana ntabyo. Niko kuri umuntu wese yubaha Imana, azi Imana, araririmba ubuntu bw'Imana, ashingira intahe ubuntu bw'Imana, akaninahaza Imana. Abandi nabo bizigitiriye ku by'isi batazi Imana, baririmba iby'isi. Ariko uwuzi Imana aririmba Imana, ngo ntanahengeshanya kuririmba no kuvuga ubuntu bw'Imana. Banawe rero mubashingira intahe Imana no mubaririmba Imana, baguma bahayagiza ibyiza by'Imana. Uko imbyaro zizogenda zirakurikirana, ngo uko imbyaro zizogenda zirakurikirana, n'abuzukuruza biwe. Niyo mpamvu nanje ndi ngaha niko ndahayagiza Imana, ndirimba Imana, mbwira abandi Imana, kugira twese tuze turaririmba Imana maka Yezu niyaza gutwara abo yizigiye, canke se Yezu gushika ku muhero w'isi. Gushika ku muhero w'isi abizigiye Imana, urubyaro ruzoguma ruhayagiza izina ry'Imana. Nzomenyesha n'umunwa wanje ubudahemuka bwawe. Abwira Imana ati nzomenyesha n'umunwa wanje ubudahemuka bwawe Imana. Niko na jewe Zipora umusavyikazi w'Imana nzima ngomba kumenyesha ubudahemuka bw'Imana n'umunwa wanje, uwo ari we wese nkamubwira. Bana b'Imana, nukuri iyo ntaba nubaha Imana, ngombe mvuga Imana, mbe ndarikirera Imana yakoze, nkaraba nanje uko Imana yandemye, nkaba ndiho, nkaraba nkamenya kandi ko ninava no muri ubu buzima hari ubundi nzoba ngiye kubandanya imbere. Simba nicaye ngaha ndiko ndavuga ubutumwa bwiza kubera ngwaye ibicurane, umutwe numva umenga wombabaza. Aho rero ndiko ndaremuruka kuva mu ndwi yaheze, hanyuma hano mu gatuntu, inkorora, ibintu nk'ibyo. Ariko ejo byanagumye numva ndi mu ntege nke, ntashoboye gukora ubutumwa bwiza. Ariko ubu nibyo mbyukiyeko, nabuze amahoro, vuga ati ntegerezwa. Ijwi rero ritagenze neza ubyihanganire, kandi ndumva ko fise imbaraga n'inguvu kubera Yezu, kubera Imana ishaka ko mvuga ubudahemuka bw'Imana. Gatatu havuga ngo nkako navuze nti ubuntu buzotsimbatara na ntabyo, ubudahemuka bwawe bushingiye mu ijuru. Ngo yavuze ati ngo ubuntu bw'Imana buzotsimbatarana ntabyo. Haleluya, amen. Ubuntu bw'Imana buzotsimbatarana ntabyo, ubudahemuka bwawe bushingiye mu ijuru. Ubudahemuka bw'Imana bushingiye mu ijuru. Imana ikontorora abari mu isi, abigira ibihangange n'abigira nk'Imana. Imana ari iri mu ijuru irabaraba gusa, irabira mu madirisha nge n'abana b'abantu bariko barikoza ibintu bitagira mvura. Imana ikaraba ikatwihorera. Ariko yoyo mu ijuru aho yicaye nta mwana w'umuntu yohashika. Iyo iby'isi umuntu bimurangiriyeko, ageze imbere Imana nimwereka ati jahariya canke jahariya. Ubwo rero ubutavuze ubudahemuka bw'Imana ngo abwishimire, aca agenda kuwo yamamaje. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Kandi havuga ngo nagirira n'isezerano n'uwo nitoreye. Aha karavuga ngo nagirira n'isezerano n'uwo nitoreye. Uwo ni Etani asubiramwo amajambo Imana yavuze, kuko Imana yavuze ngo yaragirira n'isezerano n'uwo yitoreye. Narahiye Dawudi umusabyi wanje nti, ngo Imana yararahiye Dawudi umusabyi wayo. Ibya Dawudi twarabyize keshi. Ikindi nacyo Dawudi twamubonye mu mazaburi menshi,
nzoshigikira urubyaro rwawe imyaka yose. Ngo Imana izoshigikira urubyaro rwa Dawudi imyaka yose. Ni nayo mpamvu Imana yashigikiye urwo rubyaro rwa Dawudi gushika naho Imana itwiyerekanira mu muryango wa Dawudi, hakaba ariho havukira umukiza Yezu Kristu. Iyo Mana nyene kuko yari yararahiye Dawudi, uko yari yararahiye Abrahamu, mbese iyo Mana nyene igaruka gutsimbataza ubwo budahemuka bwayo yinjiriye mu muryango wa Dawudi. Twese rero turi umuryango w'Imana, twese turi abana b'Imana, ubishaka wese, ariko ubutabishaka nta gahato, kuko Imana yaravuze ko uwuyubaha wese, uwishaka wese izomwiyereka, ubutayishaka nawe aca agenda kwa shitani. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Ntsimbataze intebe yawe y'ubwami uko imbyaro zizogenda zirakurikirana. Ngo Imana itsimbataze, yarahiye Dawudi ko izotsimbataza intebe y'ubwami bwa Dawudi uko imbyaro zizogenda zirakurikirana. Murabizi rero ibya Dawudi na Sawuli. Rero iyo ntebe y'ubwami rero Imana yayitsimbatarije kuri Yezu Kristu, yavuye mu ijuru akaza. Iyo ntebe rero iratsimbataye mu ijuru no ku isi. Haleluya, amen. Gatandatu bavuga ngo ijuru rirahaya ibitangaza byawe Mukama. Ngo ijuru rirahaya ibitangaza by'Imana. Mu ijuru aberanda bariyo, aberanda bariyo, abamarayika bariyo, nta bindi nukunezerwa n'ukuririmba n'ukunezerwa. Abama bagirirwa amahirwe yo kubona ubwiza bw'ijuru, bama babibona kandi bama babishingira intaha abandi. Usibye ko kumbure hari n'abaza bakatubesha, nugusishoza ukamenya ubwenge, ugasaba mutima mweranda akagusigurira bariko baravuga ukuri abaribo. Rigahaya kandi ubudahemuka bwawe mu ikoraniro ry'aberanda. Ngo ubwo bweranda bw'Imana, abo bantu bari mu ijuru baraninahaza. Ngo imbere y'ikoraniro ry'aberanda bari mu ijuru, bana b'Imana, rigahaya kandi ubudahemuka bwawe mu ikoraniro ry'aberanda. Aho ni mu ijuru. Dusubiremo gatandatu. Ijuru rirahaya ibitangaza byawe Mukama, rigahaya kandi ubudahemuka bwawe mu ikoraniro ry'aberanda. Ngo rigahaya kandi ubudahemuka bw'Imana mu ikoraniro ry'aberanda. Aleluya, amen. Ndakwifuriza kuba umweranda kugira ngo uzoze unezerwa n'ijuru ibyo rihayagiza Imana nawe urimo. Indwi. Nkako mu bari mu ijuru ninde yo kwigereranya n'Umukama. Ngo nkako abari mu ijuru ngo ninde yo kwigereranya n'Umukama. Bana b'Imana, hariho abantu rero baba bavuga ko mu ijuru ngo atabantu bariyo. Iri ni ijambo ry'Imana ribitubwiye. Mu ijuru hari aberanda. Hari abantu baba bavuga ngo ngo abanaba bapfuye ngo mu ijuru hari aberanda. Uyu etani nikabivuze. None twobipinga gute na Yezu Kristu nyene ijuru ari ngaha mu isi yaratubwiye ko mu ijuru hari aberanda. Nikimenyamenya nigihe yavuga ko Lazaro yapfuye akaja mu ijuru, umutunzi nawe akaja mu muriro udahera. Hanyuma umutunzi abonye Lazaro mu ijuru yibereye mu bikiriza kwa Aburahamu. None Aburahamu wewe mwumva atari mu ijuru. Rero tuze turatohora tuze turamenya neza ijambo ry'Imana canke icyo Bibiliya itubwira. Mu ijuru rero aberanda bariyo. Usibye ko kumbure nkuko bamwe hari abavuga bati turi barindiriye umunsi w'umuhero, barindiriye umunsi w'urubanza. Ku munsi w'umuhero hazoba mbese kubera hazoba umuhero hazoba gucigwa imanza kuwo ari we wese, kuko ngo twese tuzosubira mu mubiri ducigwe imanza kubazoba barapfuye canke se kubazoba bakiriho. Ariko kandi murumva neza rero ko abapfira muri Yezu Kristu
barafise ahantu mu ijuru bari bamerewe neza. Haleluya, amen. Turabandanya. Mu Mana ni iyihe imeze nk'umukama? Ngo mu Mana ni iyihe imeze nk'umukama? Nta yihari. Za Dagoni twarasomye ko zabonise isanduku ry'Imana zikagwa zubamye zigacika ibikonjo, za mana zabana bikondonozoro n'ibindi. 8. Imana iratinyitse mu ikoraniro rikuru ry'aberanda, iteye ubwoba mu bayegereye bose. Ngo Imana iratinyitse mu ikoraniro ry'aberanda, ngo iteye ubwoba mu bayegereye bose. Imana niyo mpamvu hariho abantu bigira ibihangangaha mw'isi, ariko iyo Imana imukubise inkoni cyangwa igukubise inkoni, erega twese twarakubiswe, na jewe narakubiswe n'Imana, akanyafu karangezeko. Iyo uri umwana w'ikigaba ariko Imana ikakubonamwo yuko ufise kwizera, nubwo uri kuragendera mu makosa, Imana iragukubita agakoni ikakugorora neza ukaja ku murongo. Niyo mpamvu ubona umuntu nkanje nitange ko karorero, nagendeye mu byisi uko nishakiye, nigira ibyo nishakiye byose, ariko Imana mugabo ubundi mwanya nkasenga nkabicurikiranya nkagira iki, mugabo Imana ikabona ati nyamara uyu no mugorora yovayo. Haleluya, amen. Imana rero irangorora, naravuyeyo. Nawe rero ndakwipfuriza nimba hariho utuntu tukikugora, ingo ku Mana, Imana yiteguye kukugirira neza. Abadashaka Imana nabo Imana irabihorera bakiva yanga bakabipfiramo nyene, nabo bagashanga umwami bakoreye. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Icenda havuga ngo Mukama Mana nye n'ingabo, Mukama Mana nye n'ingabo, nindafise ububasha nkawe, ngo nindafise ububasha nk'Imana ga Mukama. Wikwije ubudahemuka bwawe, ngo Imana yikwije ubudahemuka bwayo. Niko kuri Imana irikwije ubudahemuka bwayo, kuko abana b'Imana iyo ari Imana imeze nk'abantu ntasi bihari, baba barayirimbuye neza, baba barayirimbuye. Noneho turavye n'ibi by'intambara biriko biraba hirya no hino mw'isi, canke tukaraba ibintu biriko birabera Ukraine, mubona iyo ataba Imana aba bigira ibihangange bataba barabituye isi, tubayeho kubw'Imana. Rero Imana niyiguma icungereye, kuko irafise abantu bayo idakeneye ko dupfa rubi. 10. Ni wewe ucubya akaguma k'ikiyaga. Imana nyene ngo icubya akaguma k'ikiyaga, iyo imikuba yaco isebuye ni wewe uyicuresha. Kandi bana b'Imana tubyumve neza, namwe nimurabe, hari igihe ikiyaga gisebura kigatikiza abantu, ibintu bikaba bibi. None turavye bijya gusa, Imana yabishatse niyorekerana tugaca duhona, ariko kubera imbabazi z'Imana iragicubye, irabicubye. 11. Warasyoko igihume Rahabu gisigara ari ikiziga. Ngo Imana yasyoko igihume Rahabu gisigara ari ikiziga, ni nk'uko n'abantu nari ibyo navuga ko akarorero, ariko sishaka kubivuga, ariko aba bose bigira ibihangange, Imana izobasyokora babibiziga, ibyo bariko baronona bibapfane, bibabere nabi kandi baheze nabi. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Ushwiragiza abasi bawe ukoresheje ukuboko kwawe gukomeye. Ngo Imana yashwiragije abasi bayo ikoresheje ukuboko kwayo gukomeye. Haleluya, amen. Imana izoshwiragiza abasi baduhama ikoresheje ukuboko kwayo gukomeye. Nshuti yanje, hagarara neza wizera Imana. Abo basi bari imbere yawe, ibyo ubona bidashoboka, abo bariko barakwimbira icyobo, hari igihe aribo bazokigwamo. Wewe komera, ushikame, uruhanga amaso mu ijuru. Haleluya, uzozurana kugira neza kw'Imana.
12 ijuru ni iryawe kandi n'isi ni rwawe, isi n'ibiyuzuye ni wewe wabishinze. Ngo ijuru ni iry'Imana, ibirimo n'isi ni iry'Imana, ngo Imana niyo yabishinze, ngo byose ni iby'Imana. Mugabo tukirata ngo fise inzu nziza, inzu nziza ni iy'Imana, fise imodoka nziza ni iy'Imana, fise indege, fise imodoka imeze ndatunze, fise ama etage, fise amamanga ni iby'Imana. Hari ubwenge mu kibana huba, urabe ko atabantu bari bafise ibintu bya mirenge mugabo byono byaguye bagapfa basaba. Rero kubera iki? Kubera ibintu byose ni iby'Imana. Kandi Imana hari igihe iguha ibintu, reka mvuge je ndazi neza ko Imana hari igihe imi byanje ikampa n'iby'abandi bantu kugira Imana ipima umutima wanje ko ibyo yampaye bitari rwanje ndabisikiriza abana be. Ubwo ntabwo wowe Imana yobiguha ibintu uha abagenzi bawe ugaca ubyigumanira. Rero ni wanga kuzuraho ibyo bintu by'abandi Imana iba yaguhaye, izokwaka ibyo byose. Rero ibintu byose ni iby'Imana, hereza n'abandi kuko harimo ibitari rwawe Imana igucisha ko kugira ubishikiriza abandi. 13 uburaruko n'ubumanuko ni wewe wabiremye. Ngo uburaruko n'ubumanuko ni Imana yaremye, uburaruko ubumanuko hose byose ni iby'Imana. Tabori na Herimoni bitera impundu izina ryawe. Tabori na Herimoni ngo batera impundu izina ry'Imana. Ubwo wewe nanjye dutera impundu, haleluya, amen, izina ry'Imana. 14 ufise ukuboko kuzuye ububasha. Niko kuri Imana ifise ukuboko kuzuye ububasha, ikiganza cawe cyuzuye ubukomezi, ukuryo kwawe kurabanguye. Ngo ikiganza cy'Imana, haleluya, amen, ngo cyuzuye ubukomezi. Jezi Paul umusabyikazi w'Imana nzima, ikiganza cy'Imana narakibonye kinyereka imyaka nzobaho mu isi. Kandi mu minsi heze Imana yaranyeretse iyerekwa, iranyereka ko ibyo yanyeretse ko hamaze kuva ko imyaka yo ndayivuga ko hari hamaze kuva ku imyaka 5. Ubwo rero haleluya, amen. Ubwo rero ikiganza cy'Imana narakibonye, ni none mwebwe mwumva iyo Imana imenye kubaho k'umuntu. Hari abambwira ati Imana yanyeretse igihe nzomara, bamwe ngo ubwo ngo akangwe ibikini, ariko jewe ndazi ko arukuri Imana yaranyeretse igihe nzomara. Kandi ikiganza cy'Imana nike gikomeye, haleluya, amen. Ukuryo kwawe kurabangutse, ukuryo kw'Imana kurabangutse. Mwumva ko tabangutse uko kuryo kw'Imana. Nari nihengetse gato nkaza mbona kuranyeretse ati burya rero wewe igihe cyawe ngwiki. Turasenga Imana izokwereka igihe cyawe umenye n'ingene ugenda neza. Sigiye kubabesha, hari n'igihe nari kugurarama Imana yaranyeretse igihe nzomara, reka ndindire nihasigara umwaka umwe nzoce nihana. Oya, ariko kubera iyo Mana nyene ahubwo byatumye ndushirizaho gukomera, kandi igihe kiracyariyo. Haleluya, amen. 15 ubutungane n'ingingo nibyo shingiro ry'intebe yawe y'ubwa. Ubutungane n'ingingo z'Imana ngo nibyo shingiro y'intebe y'ubwami bw'Imana. Iyo bitaba ibyo twari kuba tugowe. Raba namwe n'abantu bakererana, kandi ari abantu dusigaye dusumbwa n'ibikoko kabisa ubwenge. Igikoko nigipfa kujya umwana wacyo, igikoko n'ikindi bisa, ariko abantu umuntu kabisa agakerera mugenzi wazi ko atazongera kumubona. Mwumva ibara ritaguye. Iyo ataba Imana twoshitse nta muntu abakibazwa ngaha mu isi. Ariko dushimire Imana ko idukunda, kandi ariyo
sinababwiye mu ntaye ko abamarayika bambwiye tehezi pora ati burya iyo tuba tutarara turakontorora ati satani yokubitse isi. Shimwa Mana wowe waduhaye abamarayika barara baragenzura ikirere n'amazu turyamyemo. Ubuntu n'ukuri bigendera imbere yawe, ngo ubuntu n'ukuri bigendera imbere y'Imana. Dushimira Imana kuko iyo ubuntu n'ukuri bitagendera Imana imbere y'Imana, ngo Imana bari izira turengera botumize bunguri. Rero Zaburi ya 69 tugejeje ku karongo ka 15 ariko turacyabandanya. Umukama Imana bahezagire cyane. Kwizina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.